Mwishirahamwe rihingura icayi OTB ibihengo si vyiza namba. Vyemejwe n'umuyobozi mukuru wa OTB Gilles Mukundwa. Hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa 23 Kigarama. Uyo muyobozi ntiyatinye kwerekana ingene iryo shirahamwe rigeramiwe. Ngo ibintu bidatorewe umuti n'ingoga bishobora gutera ikibazo gikomeye. Mbega kazoza ka OTB nikoba karimwe igifungu. Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga ku uyu munsi. Mwiriwe cyane ni David nizere ko mumeze neza. Hari ibibazo iryo shirahamwe ryashize ahabona muri cya kiganiro duhejeje kubabwira. Iryo shirahamwe ubu ngo rironka ayadashika icya kabiri c'amazutu akenewe kugira ngo rikore neza mu mahinguriro yaryo. Ngo ubu rishobora kuronka amaritiro 2023 yategerezwa kuronka 50. Ibica bituma iryo shirahamwe rigoyagoya cyane. Ico kibazo cunyugwa nuko hari n'ingorane y'icikagurika ry'umuyagankuba gibonekeza muri aya mezi. Aho ntihavuzwe ikibazo c'amabarabara akoreshwa n'imodoka za OTB mu kwegeranya icayi mu banyagihugu. Uruhombo rero ngo ni runini cyane. Kuva mu kwezi kw'indwi gushika itariki 30 z'ukw'icumi OTB yagize uruhombo rw'amatoni hafi 3,400 y'amababi y'icayi kibisi. Ayo nayo angana n'amatoni nk'amajana 750 y'icayi cumye. Uharuye gifise agaciro k'amadolari umuriyoni n'ibihumbi amajana 8, yababa imiliyaridi 5 n'igice z'amafaranga y'amarundi. Ingaruka zica zishikira abarimyi bacu. Ubu benshi ngo bariko bararandura amatongo yacu. Barwishijwe n'impembo ntoyi cyane baronswa be n'umwimbu wagabanutse, bagaca bahitamo gutera ibindi bitegwa kuko ari byo babona bituma baronka inyungu nyinshi. Aho ni mu gihe mu 2023 ikiro c'icayi cagurwa amafaranga amajana 280 y'amarundi. Abandi nabo kubera ko bacitse intege baraheba gukurikirana amatongo yabo bigahera yononekaye. Icayi c'u Burundi rero ngo kiriko kiragenda gita agaciro ku isoko mpuzamakungu, aho cahora ari gitegwa ca kabiri gishoka cane mu makungu. Ngo mu 2022 icayi c'u Burundi cazo bwa kabiri mu kanovera ku isoko muri Afrika. Nuko gucererwa mu kwegeranya no gutunganya amababi y'icatsi kibisi bituma uburyohe bw'icayi bugabanuka. Mu gihe rero icayi c'u Burundi cari kizwi cyane kubera uburyohe bwaco, haca haba ikibazo co gutakaza ikibanza caco ku isoko mpuzamakungu. Abarongoye sendika Citrate ihurikiyemo abarimyi b'icayi bararungikiye ikete umukuru w'igihugu kugira ngo bashira habona uko ibintu bitera vyanka gusumba. Basaba ko hogira igikozwe vyihuse kugira ngo iryo shirahamwe rifise uruhara runini mu kwinjiza amahera y'agaciro mu Burundi ntirizimangane burundu. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yahaye na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.